turakuramukije cyane telefone turaguhaye ikaze mu kiganiro Imana iguha umugisha kariho hanyuma udusenge tangura ikigo twacatse kiganiro Imana iguha umugisha. Yego murakoze kunyakira hano kuri kino kiganiro canyu. Ndamukije abakunzi ba Rib TV, nishimye nanje kuba hano kugira ndabasangize imirimo n'ibitangaza Imana yagiye inkorera. Muraja kuvyumva mu kiganiro ngiye kubashikiriza, ariko imbere ya byose reka ntangure senga Imana. Datanye n'icubahiro, ndagushimiye kunshikanye hano hantu. Wari ubizi kwisanzo abandi hano kugira ngo ngire ubwoko bwawe, imirimo n'ibitangaza wakoze ubinshishije ko naco wankoreye Mana kitarica kugira ngo wiyubahishe kandi ubwiza bwawe bukomeze busayangane hose. None ngiye kugushikiriza hano shima amashimwe menshi kuri wewe kandi mbwira ubwoko bwawe ko uri Imana ikora kandi igira neza. Ingo rero bane nanje icuzi ko wanjishijemo cobera umumaro ugiye kuvyumva sindacibagire kandi ushoboze kuvuga ivy'umumaro tera ivy'umumaro ndabireke. Rero ndagushimiye Mana kugiye kubana natwe, ugiye kubana nabo turi kumwe byo kwigaragaza nk'Imana kandi uwo murimo wakoze kuri jewe ushike kure wubaka ubwami bwawe. Amen. Turaguhaye karibu rero, karibu udushikirize intayi y'ubuzima bwawe ibyo data yakoze ku buzima bwawe. Turakunezerewe kandi tuguhaye ikaze yumva amahoro. Imana iguha umugisha. Karibu. Murakoze. Hanyuma amazina yanje nkuko bari babivuze nitwa Twisere Trifoni. Nkaba ndi umurundikazi, mvuka mu muryango w'abana 10, nkaba ndi umwana w'imfura ariko abana 9 niyo bahari. Nize amashure bigoranye, papa yase kunjana ku ishuri kuko inyuma yanje hari abana bakurikirana n'ingoga. Papa rero je kubera ndifura biragorana ko anjana ku ishuri. Yanjanye ku ishuri maze imyaka 10 yaranse kunjana, ariko ngirirwa amahirwe aratebaranira ku ishuri ndiga universite. Hanyuma hari ibindi rero muza guheza mwumve inyuma yo kwiga amashuri yanje ingene byagenze. Inyuma rero kwiga amashuri yanje niga kaminuza, narabaye muri famille kandi nta kintu na kimwe narimbuze. Mugamba aza kuyamara kubwo umugambi w'Imana yo yari ifise ibindi yateguye kuri jewe. Ansheta nginshiga ishure, nari umwana atacabuze muri famille aho mbaye ku ishure. Imana yari yarampuje n'imiryango muri famille yacu nkunda. Nta mpuzu yo kwambara nari nzi kubura kandi naho nari mbaye nta kibazo nari mfise. Nari umwana ku ishure, navuga ngo yaratonye haba mu bigisha haba mu banyeshure kandi nari umwana aciye bugufi, navugisha bose nkabikundirwa. Inyuma yaho rero amaze kumara ishure, Satani yaranteje abantu babigisha bamwe banyigisha agomba kunyereka ko na ya mafaranga nahora ndonka ntagiye kuyaronka, anyereka ko bamwe batoyi banje bagiye guheba amashure kubera ko ivyo byose vyahagaze kandi barajeyo na mama. Niho rero yacaza aranteza abo, ariko Imana irandinda irankingira. Abo nta ngorane nimwe twagiranye, je narabacitse ndarengana, mbona mbandanije kubaho ariko ntorohewe. Mugabo mu maze kumara ishure iyo famille kubera kubwo umugambi w'Imana barambwiye ngo twaraguhaye ngo ishure, ngo twaraguhaye indaro kugira ngo wige ishure, ngo none warayirangije ngo tubisire rero ngo umenye ngo iyo uja ngo niwiyumvire ahantu ngoje. Je ndiyumvira uko vyogenda ndabibura, ndavuga ati ngira no kundamirwa yo kubera ko ndi umushomeri nama nicaye ataco nkora, kuko haragera igihe numvise natashe bakagisonye nkumva ndahagaze umutima cane nkabura amahoro. Ndateba ndavuga nti ngendo ndero umuntu amumutaha nkungire mu isoko ngende ngomeho, bazoze barambona mu ijoro gusangira aho nzo ndabashoboye ntibongere kundambira. Ariko nubwo nabikoze ivyo bagumye banyanka kwa kundi nyene bakomeza kumbwira amajambo ko ndabavira mu nzu. Ndiyumvira ikosa nakoze ndaribura. Niho ndagera umunsi ndavuga ati reka mve hano ngende ndondere iyo noja kuba. Ariko ngaho nageze aho bambwira ngo ndabavire no mu nzu na wa mutahe wahomvye ata mahera ngifise. Niyumviye ngiye kupanga ngene ngiye kuri kibanza ngiye kuraba abana tuvukana ingene ngiye kuzobaho atanu umutahe ngifise, kandi nkumva kuduga ruguru nzangiye kudekuraje bamwe batoyi banje bazi ko bazokwiga ku bwanje kandi bakabaho kubera jewe. Naciye ngenda mba ngaho mu isoko ndabaho bimeze nabi.
haragera igihe inzara igomba kunyica, ariko tukiri mu isoko, ndi mu isoko aho hari umugore twakorana arambwira ngo je ngiye kuja muri Kuwait, ngo nimba nawe wumva aho bishaka ngo ndakwereka umuntu ngo tujana. Hanyuma wa mudamu ko atafite telefone ya WhatsApp ndamutiza iyo wanje kugira avuganire ko n'uwo muntu yashaka umurungikaye. Baravugana gushikaho no munsi wa nyuma agenda. Je mvuga akagoma mvuga ati hariya muri Kuwait hari abarabu n'abamizima, je n'abantu bamwe ndabazi n'abantu babi, nubwo nzokena nzoguma hano nta hariya noje. Wa mudamu wewe yarakomeje aragenda, je nigumira hahandi nguma kuri ico kibanya nguma nkora, ariko nkakora nta mutaye vise, nimba ngiri ubuhigwa amahigwa nkafungura midi, yabara amahigwa ngize ndonda hamwe ngira nk'ibiro 5 nari ndi umuntu yarasa neza. Kandi mumbabare gatosubiye inyuma, umunsi wuko mva muri iyo famille, uwo munsi hari dimanche ndavyibuka, hari le 12 mai 2019. Mvuye hano naraharondeye umuntu wa bajaje anjane, nije nijanye atanu umuntu amperekeje, kandi aho mu rupango ntihariho imodoka, nagiye atariho bari no kuhaba. Hanyuma wa muntu wa bajaje anjanye ahantu nari ngiye kuba kara kazu k'ivyondo mu Kamenge, ahantu hitwa mu Kamenge abantu ngaho baba mu gisagara ca Bujumbura bahazi. Ako kazu k'ivyondo ngendayo, wa muntu anjanye n'agatukutuku arambaza ati wa muko ahantu ko uvuye hajya ahantu ndagukuye mbonye hasa kurya ukabuje kuba hajya mwapfuye iki kugira ngo uze kuba ahantu nkaha uvuye hajya. Ico kintu aranka ko kugenda ntakimubariye, arabura amahoro aguma yubitse umutwe yiyumviye. Je ndanka kubimubwira ndamubwira nti nta nakimwe vyashitse nuko nyene. Yatevye aragenda, aho hantu ndahaba nahamaze amezi 3 gusa, ariko mugabo imisi nahabaye imvura niyo yari bwagere gucika, aho yaranagwa no kugwa, iguye na camvyuka nkicara nkitega ko inzu igomba aho kazu katugweko, ariko abo bari babimenyere nabo nabaryama, ariko je ko ntari menyere kuba ahantu nkaho na camvyuka nkicara nkasubira gusinzira, ariko nubise ko iyo mvura ihise. Niho rero navaho ndimukira handi hantu mugabo hatari mu nzu mbi nkiye cane, mugabo umugambi w'Imana ni wari uwo ko nguma ngaho. Nakubititse n'inzara, ndahakwa gupfa n'inzara, sumutaye mfise umuntu numwe numva nobwira ngo mereko, kuko maze kubona muri famille banyukanye naciye numva ko famille nubwo nohura n'umuntu atanze ari we nobwira ikibazo mfise, ata muntu nobarira iyo ngorane. Nabaye hata muntu azikomere uko abantu duya kambara ati kubera ko usigaye ungana uko jewe nkahora, ariko ko ari uko kuntu naye mbaye nafungura. Niho wa mama wa mudamu yaciye agenda, agiye je maze kubona ko inzara igomba na nyine nyice canda. Wa muntu ariko Andreta wa muntu yamurungika yaguma ndondera ku telefone, kandi aho ntanzi nanje sindamuzi. Aguma ndondera telefone nayita, nkongera ko na wa muntu andondera telefone bayiba, nkongera kubona wa muntu andondera nimero yanje yaguma yifise, akamba ndondera ariko je ntamuzi. Akambwira ati ngo ndakurungike narungitse Berize ngo ugende uje gukora, oya je ndatinya hari hano nahonda, tikaba hari handi hano mu kindi gihugu waburungika abakoze, umbwire nje aho nogenda mugabo ahantu hitwa ko ari ahantu kuba mu bana bose nashobora kuja. Wa muntu akarekerana gahora akareka, nkongera kubona arandondera, ariko je nkakomeza nkamwankira. Imana rero ajye iri mu mugambi w'ikintu ishaka gukora, yaranteje inzara hamwe numva ko ngire mve. Wa muntu namurondeye ntabona imbere n'inyuma, ndavuga ati hakora mvira ngaha mu Burundi, ngomba ngende niyahurire hariya nyene bapfume banyicireyo, nzofira hana ata muntu numwe mbona. Rero wa muntu nca ndamurondera ati uraza base tubonane umbarine neza turi kumwe ivyo bintu vyari byo, numva usobanuriye neza ndaheza tuvugane ngene wondongika. Niho twahura, duhuye arambarira arasigurira, numva camvuga nti reka rero kwanza reka ngenda kurondera Berize wa mudamu, numva arantimbishije, akambwira ati nta kibazo nuzemeze kunuka, jewe nca ndaguhinyisha canza ucundungika. Berize ndamurondera ndaronka nimero yiwe ndayirondera, ndamurondera ambwira ati nta nakimuraza nakazi ko gukora isuku gusa, nta ngorane ibindi byose nibo bavyikorera, ati kandi baraduhemba amahera neza. Camvuga ati nubundi ko n'inzara yonyine yagira inyice, reka ntimbije ngenda murondera. Wa muntu nca ndamurondera turabonana, hanyuma acambwira ati rero nimba wumva wabikunze uko kwemera nkakurumbika uraza ndambanza ngende ndagupimishe, hariho ingwara atakwemera kugenda uzifise. Candagenda aragenda wenye niwe yampimishije ku mahera yuko nta n'amahera 1000 je nafise, niwe ndiye 25000 nampimishije izo ngwara zose, aranzanira amahizita ambwira ati nta ngwara nimwe twasanze ufise, rero genda urondere passport. Ati nashatse nturondere passport ubusa
hoba hariho ingwara yoba yokubuza kugenda. Iyo pasiporo naciye mbwira undi mutantineri yaranyemereye ngo azompa umutahe nti woshobora kumfasha ukampa amahera ngore pasiporo nigira hanaho kurondera ubuzima. Yambwiye ati mbwira umunsi wose ushaka ndayakurungikira. Yaciye yandungikira mu ndwi imwe pasiporo nari ndayirose kandi abandi ico gihe nta n'umuntu yaronka pasiporo. Nza mbona wa muntu nyene niwe namuhaye resi ko nayo yayirishe anzamana arampamagaye ati nayikuzaniye. Mu kwezi kumwe visa yari ibonetse ati byarangiye aho hari February aho Janvier 2020 niho yambwiye ati visa yawe yararangiye n'itike y'indege ngiyi yawe yabonetse. Hanyuma jewe rero ntandavuga ati yinzara n'ubukene byari byinyishe bigiye guhera. Umuryango ngiye kuwuteza imbere, ngiye gufasha abatoyi banje ngomba muhira nzofuma ndaba ikintu c'akamaro ndabamarira. Niho rero nagera igihero wi February ndagenda ndurira indege ndagenda numva nezerewe. Ariko tugishitse kwa muganga asuye inyuma gato umuganga yarambwiye ati wa muko yarampimye tension yarambwiye ngo wewe ngaho urafungura iyi tension mbona umangu ugomba upfe urafungura. Cenda mubeje ntimaze imisi ngwaye kubera ko nari maze imisi ngwaye sinafungura. Ariko narinzi gituma nari maze imisi numva umutima wanje mu guhema mbanza kwitaza kugira ngo mpeme. Naho sinarinda ndondera uwo muntu nari numva ko gupfa ngomba gupfa. Hanyuma wa muntu urumva aho yaciye ambwira ko fisi inzara nyinshi ari iri kiratuma ngomba gupfa. Hamacara ndurira indege ndagenda hashitseyo numva nezerewe ari ubwa mbere nuri indege nahora none Imana irabikemuye. Yinzara gombe nyicuho rero ngomba bigende neza na famille ndayiteza imbere abatoyi banje bakomeze biga amashuri. Nshitseyo rero baraje barantora aho nashikiye baba hari ama office ziba zaguze abakozi bavuye muri Afrika no ba Burundi n'ibindi bihugu bitandukanye. Uwakuguze rero aba yaje kugutora abazi kuhavushika. Caza gutora kuri office araza arantora arashikana. Ariko aho hose kugendayo nagiye kubona ko ari umugambi w'Imana namaze kugerayo. Mu nyuma naho nyene natevye. Uwo munsi nkishikaho maze aho nk'indwi nabonye ikimenyetso kibi kwa kundi naguma nikanga nti aba bantu si beza nivyo vyagiye kuba. Nkimaze hindwi imwe jewe nkishitse sanga ahantu hari container ziya container abantu bashiramo nk'amakazi yari kudandarizamo yari yubakiye amabati nyuma. Rero abantu batazi i Burayi kukuntu haba hameze haba hari imbeho imwe umaze hanze atambaye ikintu c'imbeho no gupfa wopfa bakaguhamba canke ubushuhe hari klima y'imbeho canke y'ubushuhe biba ari ibintu abantu baba biteguriye bamenye ne bavyitwaramwo bakagira ama climatiseur kugira ngo ntibapfe ntibicwe n'imbeho canke izuba. Je rero nshikira muri ayo mabati ibati nimbashushe ryarashuha nkavumuna ni mu nzu humva aho ntazinabayo namwe container ayo mabati ntiyaba yugaye na climatiseur bari barasizemwe urumva umuyaga wacu sohoka nimba ari ubushuhe nkeneye ubushuhe hakanye nimba ari imbeho nkeneye imbeho wumva byasohokana n'ibyagumye indani. Je ndavuga nti aha rero ntaho ntabariza nta kintu na kimwe mfise cyo kuvuga. Imbeho sanga bari muri klima y'imbeho hanyuma ndabaho ariko haheze nk'indwi imwe ntashitse mbona ikimenyetso kibi mbyutse mvuye muri ya container imbere yaho nurukira nyene ngo ndabandanye nje mu nzu gukora akazi ndabona uruzingi rw'ivu nyene ariko hari ahantu hari amakaroga nari naranda nahakorofye ndatangara mbona ntiki n'ikimenyetso kibi mbonye. Hanyuma mbonye urwo ruzingi rw'ivu ndavuga ati aha ivyo ari byo byose abantu bagomba kunyica bahantegeye bwa ni navyuka nje kwahonye nace abimanga nkorokere kuzimu. Naciye nje hirya ndarengana ndaragenda gukora akazi ariko mbona ngira ubwoba. Hanyuma mara imisi nyene nza ndakikira mu kugira nje mu nzu rwa ruzingi umuyaga waragiye urateba gihuhura kirateba kirahera mbona nta kintu na kimwe cambandanya mbaho nibaza ngo namahoro ariko nkihashika baragombye kureka kumpemba ca ndavuga ati mwaze kumpemba musubize iyo mwankuye kubera narinze icongereza narababwira icongereza uwumvise atagitahuye haba hariho uwundi muntu we wacumva akaca ababwira ivyo ndababwira. Hanyuma rero biragenda neza base kumpemba nza numva baro telefone muri office nza numva umuntu w'umurundi ariko arantelefona arambwira ati wewe telefone wagize ikibazo nyabakenje ndabwira ikibazo nagize. Hanyuma baca barantunganiriza ni telefone yanje nkishika yari yapfuye ariko kwari kugira banzimanganye nkishikaho nyene bari bazi ko batera banyica banzimanganye ni telefone baranayirapfa nyene kubwo umugambi bataye inkoni bateguye.
hanyuma ariko nca ndavuga ati barase kumpemba kandi nayo yinginze banangurire telefone mahera nakoreye barananga ariko baguma bambaza nkumva bambaza ati mbe telefone yawe irihe bashaka kumva ko yapfuye nabari bo bayishe kugira bace banyica hanyuma ni wacu ntibazamenye ko nanashitseyo ntibamenye ikintu na kimwe niho rero nkishikayo navuga ati none ahubwo nashitseyo nasezeye uwo muntu uwo mutanzi ne wenyene nasavye iyo tike ni wumva naragiye no bazovuga abantu nagiye mu ngeso mbi nagiye gukora ibintu bitari byo umuryango uzontuka uzonya je nkakomeza nkababwira nti oya je ndi muri Kenya ugenda babwira ahantu hari hafi baje kumva ko ntari kure ntibamvuge nabi ko numva ko ngiye kuvuga ko nagiye kure cyane byo va mu rundi yandi majambo rero ntandagomba ngaha ngumye ngaha mu kwezi kwa gatandatu mazeho simu ntangura kumva umutima mpema bukebuke numva nyene ko ntameze neza ariko mpema nabi impemu zihera numva ashaka guhera impemu ngomva mugabo bakinguriye telefone nta misi yaheze ntatange kubona amatelefone ndondera menshi ntazi yazananye kandi ata muntu n'umwe je nahaye nimero yiwanje nkavanga kandondera ariko barabadayimoni ko arandondera kugira banyice aho hose nariko numva nkeri impemu baba ari bo barakora kugira banyice uwo mugamera wuko je baca banyica banzimanganya kantanga igitambo uwo muryango wari wo bafise ariko Imana nayo yagumanye nanje cyari kintu igomba kuncishamwo muraje kumva niyo nabandanye ndababwira ingene byari byagenze wari umugambi w'Imana ingene ivyo byose byari ko biragenda izo telefone zarandondera nabasako mwijoro ndyamye nkasanga zandondera nabandi mu kazi nkasanga telefone nasize bandondeye bamaze kubona apere zisanzwe ntazitavye naravuze ni bya apere ndazibika Imana ikankura hano nkomeye nzoyereka abandi ndabereka ingene Imana yandindiye hano hantu nkarura amanimero nkabona hage manimero agera kuri 23 ibihugu bitandukanye harimo za Tanzania harimo izo muri Canada harimo izo muri bihugu bitandukanye nabona ari manimero atandukanye haragera igihe barabona yuko izi nimero ntazitaho kireka duce ku nimero yo mu Burundi mu nimero yo mu Burundi abaca kuri WhatsApp naciye mbona yuko ati ikuzimu hari abadayimoni b'abarundi bagomvye bariko barakorerayo nabo izo nimero baravuga ati nitwaca ku nimero y'indundi aratakaza ko umuntu wo mu Burundi amurondeye aca mwitaba aho gakuru apera sanzo barabonye ko ntitavye ndatebana karte simu ndayikuramwo kubera nakoresha wifi naho karte simu itabamwo nta kibazo mu ndayikoresha ndayikuramo kugira ngo nevita abo bantu banefona ndi kuko umunsi umwe azonefona ndi mu bitiro mpamesange nabitavye bari bategeye yuko nja kubitaba vyonyine hanyuma niho rero naca mvuga ati baza ku WhatsApp naho banyandikira ama groupe ntazi nisanga bayasizemo ayo nkayakita yani navuga nti ubu ni nimero indondeye ntayizi atari unyibwiye numve ko ari wonzi sinzomwita bakasizo namwishura barabona ko no ku nimero z'indundi bambuze bananiwe niho hanyuma nabone baraje barashavuye ngo mbewe ngo no gufuma gucira uyo wifi ngo kubera ko nakurondera ku telefone ngo nta nabo witaba ngo none kumariye ngiye ufuma ngo tuyice uwo ni boss wawe yakubaza ngo kubera muhungu uwo mutamakazi nakorera karagasha avuga ko ico bashaka batariko baragishikako kandi bagarara gasha bati ni wifi yanje bafuma bayica bampa iyo wifi bampa kubera gasha avuga ko ntariko nditaba ivyo bashaka bitariko birakunda ivyo rero barateba barabona ko bananiwe hanyuma ariko mu nyuma yaho gato abo twaraganira nabo twaramenyeranye turaganira ariko nkishika nkagira igikundiro hari hakana batanze kuko umuryango wose baba bagwaye baba buzukuru bo mutamakazi abatagwaye ingorane yo mu mutwe bamwe baba bagwaye mu mutwe ibibazo byo kuba badakomeye abandi ugasanga umwuzukuru nk'umwe ugasanga abatavuga barabatanze bose guhera ku mama bose guhera kuri banyina n'abana aba bana rero babatanze wasanga bafise amakonte ku kwezi bazabara bashira kamahera kubatunga yo kubafasha kandi naje iyo bibakondera kantanga nanje bugurizwa konte kuzabaranka amahera kuri jewe nanje nahashitse hasanga hariho umukozi w'umu Ethiopia bari bajeje kumwica nkishikana uwo mwana aguma mpamagara yibaza ndi wawundi ndaje kubabwira ingene rero uwo mwana nubwo ari mutari wagiye kumbwira ingene uwo mukozi yishwe byose ndaje kukubwira Imana yabimbwiye biciye ndaje kwivanjiye ingene uwo Imana yaca muri ako kana gato k'imyaka 2 kandi bari baragatanze katagenge gafise nimba huye n'iteremusi nimba huye n'igikiya ca kimena ariko niko kaza bakambwira ivy'Imana ikabwiye kakambarira